Kugira ngo ntihagire abashobora kwikikamukiza mu kudandaza amakaye, ubushikiranganji bw'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi mu itangazo bwashize ahabona bwamenyesheje ibiciro vy'amakaye mu gihugu cose. Ubushikiranganji bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi buramenyesheje abenegihugu na cane cane abavyeyi ko ibiciro ntarengwa vy'amakaye ari ibi bikurikira. Bwa mbere mu gisagara ca Bujumbura, ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1,200. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 650. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 550. Ari mu gisagara ca Bujumbura. Bwa kabiri mu ntara zo hagati mu gihugu, ikaye y'impapuro 100 igurwa amafaranga 1,250. Mu gisagara yari 1,200, mu gihugu hongeweko amafaranga 50, ayirumva ajanye n'irya transport yo kuduga ruguru. Ikaye y'impapuro 60 igurwa amafaranga 800, naho nihongeweko 50 kuko aha mu gisagara yari 750. Ikaye y'impapuro 48 igurwa amafaranga 700. Aha mu gisagara na 650 ruguru na 700. Ikaye y'impapuro 36 igurwa amafaranga 600. Aha mu gisagara yari amafaranga 550. Ubushikiranganji rero bw'ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi buhamagariye abadandaza kubahiriza ivyo biciro, tukongera tukanagabisha ko uwo wese yohirahira akarenza ivyo biciro ko ingingo ruhasha zo gutuza iyo ngendo zitegekanijwe. Naho biruko, abadandaza izo kaye bo bashikiriza ko ico giciro c'amakaye cashizweho n'ubushikiranganji bagishima, ariko abaguzi kubw'uburyo buke usanga batagishikira, bakemera gutanga ayo makaye ku giciro co hasi kugira ntibatakaze abakiriya, naho akanyungu gaca kaba gato cane. Manirambona Eri na Onesphore Niyokindi ni bamwe badandariza amakaye ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Sanzwe abakiriya iyo umubwiye ikiya giciro ca leta akubwira ngo aha ni kw'isoko, utamaye ngo ubundi araza kumpa. Rero twege ukaciwemera kumuha, ukemera ukunguka makenyi, mugabo iyo aba batushorera kuri birya biciro leta yadushingiye, natwe ntitwokwidoze, tworonse akantu dushira abana muhira. Mugabo abakiriya iyo bashitse ngaha kw'isoko akubwira ngo je utakuyeko n'amahera 5 ntibikunda, hasi muri magaze utemeye kupunguza ngo ndigira hanze. Ako rero umukiriya agucika ukamuhomba, utuma wemera ukarya ayo makenyi. Muri rusange igiciro leta yashinze nico cari igiciro ciza kugira ngo twebwe abadandaza dushobore kuronka inyungu itari ndende gose, mugabo inyungu ihagije. Ariko iyo bariko baratugurira ugasanga nk'impapuro 100 bariko baduha 1,100, twebwe tusanga turiko twunguka amahera make cane gose, mugabo inyungu birimwo gusa ni make cane. Ariko iyo aba rero abakiriya bavyumva botegereje kugura kurya biciro vya leta, kuko natwe niho tutokwidoze kugira ngo natwe turonke ingene tuza gutanga amakori aho dusanzwe dukorera. Nawe rero umubwiye ati ibeyi niyi, arashobora kumanura ibeyi kubwiwe. Hanyuma rero wewe rero uri kuracuruza umaze kubona yuko nimba akwiye ko nk'amafaranga ashika 50 kuri kijya giciro cyane, numva ubonye udahomba urashobora kumukabukiriye iwawe kugira ngo n'undi mwaka ashobore kugaruka gushora. Nayo ubundi
ntidushobora kurenza mugabo kirya giciro kiba ari cyane oya ntiturenze hanyuma umukiriya nawe tugurisha 2,200 nka samferi hanyuma hariho utirirwa aranakubaza we baba yaje ariko hariho n'undi ushobora kugira 2,200 usanga arase aragubwiye 1,000 arakubwiye 1,100. Mwomenya ko bamwe muri abo badandariza muri ico kibanza caho zisoko nkuru ya Bujumbura bidoga ko hari abarishe ikibanza amafaranga 200,000 abandi nabo bakariha 100,000 bagasaba nyabo nako bosubizwa kugira ngo bashobore kuja ku rugero rumwe.